Ndabahaye mwaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko mu gisagara cya Uvira ibintu birimo kudogera. Abarwanyi ba M23 barimo kurasana n'abasirikare b'u Burundi. Ndasubiramwo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu ibintu birakomeye cyane mu gisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo kurasana n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC muri kariya gace. Amakuru arimo kongeraho muri kano gatondo aremeza yuko urwamo rw'amasase rurimo kumvikana ndetse ko M23 yagabye ibitero bikomeye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abazalendo ndetse na FARDC bakamejeje mu mujyi wa Bukavu. Uyu munsi ubaye umunsi wa kane abazalendo barimo kuvuga yuko barimo kwigarurira ibice byinshi muri Bukavu. Muri komine Bagira ndetse na komine Kadutu abazalendo bakamejeje. Baravuga yuko barimo kwirukankana M23. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ari mu mujyi wa Bukavu aravuga yuko muri kano gatondo humvikanye urwamo rw'amasase ndetse ngo biragaragara yuko FARDC ishaka kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Iby'iyi mirwano irimo kubera muri Bukavu nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati ya Isirayeli ndetse na Irani. Ibintu byakomeye cyane kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zamaze kwinjira muri iyi ntambara. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bikomeye cyane ku bigo bavuga ko bikora ibisasu bya kirimbuzi muri Irani. Perezida Donald Trump yatangaje yuko bagabye ibitero bitatu bikomeye cyane ku bigo bitatu bikora ibisasu bya kirimbuzi muri Irani. Donald Trump yavuze ko Irani yagiye yifuriza Amerika urupfu ndetse n'igihugu cya Isirayeli. Ndetse Donald Trump akavuga yuko Amerika izakomeza gufasha Isirayeli muri iyi ntambara yo kwihaniza umwanzi wabo ari we Irani. Ibintu rero birimo kudogera mu burasirazuba bwo hagati. Abayahudi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo guhangana n'abaperesi mu buryo bukomeye. Irani nayo yavuze yuko iza kwivuna umwanzi kandi ko iza gusubizanya ubukana bukomeye. Iby'iyi ntambara nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero aka ni akaryo keza ko kubikora kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Sangiza abandi kandi ibi biganiro byacu unakande kuri like, ni inkunga ikomeye urabuteye ibiganiro byacu. Nshuti banywanyi bacu rero mwebwe mukunda ibiganiro byacu sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nkuko nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, ubungubu ibintu birakomeye cyane mu gisagara cya Uvira. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 22. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi barimo kurasana n'abarwanyi ba M23 kuva mu rukerera ku isaha y'isa 11 z'agatondo. Harimo kumvikana amasase menshi mu gisagara cya Uvira.
Abamenyesha amakuru bo muri Kongo baravuga yuko abarwanyi ba M23 aribo batangije imirwano ndetse bakaba batangije ibitero bikomeye bigamije guhangana n'abasoda b'u Burundi. Hashize iminsi M23 yaragose igisagara cya Uvira ndetse amakuru ya nyuma arimo kungeraho aravuga ko ibimodoka by'intambara by'abarwanyi ba M23 birimo kugaragara ku rubuga rw'imirwano. Harimo gukoresha ibitwaro bikomeye cyane ndetse abakomando ba M23 biravugwa yuko bamaze kwinjira ndani mu gisagara cya Uvira. Abasirikare b'u Burundi bafatikanije na FARDC n'abazalendo nabo barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma zino nyeshyamba za General Makenga. Uyu mujyi wa Uvira urimo kuberamo imirwano y'ishiraniro niwe mujyi wa nyuma ukomeye uri ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo basubize inyuma izi nyeshyamba za M23 bazibuze kwigarurira igisagara cya Uvira. Ubutegetsi bw'u Burundi buvuga yuko mu gihe iki gisagara cya Uvira cyaba kiguye mu minwe y'inyeshyamba za M23 byashyira mu kaga umutekano w'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane igisagara cya Bujumbura. Abarundi rero barimo gukora ibishoboka byose ngo basubize inyuma M23. Ndababwiza ukuri ko umuriro urimo kwaka. M23 biragaragara yuko yatangije ibitero karundura bigamije kwigarurira iki gisagara cya Uvira. Amakuru arimo kungeraho aremeza yuko General Sultani Makenga ubwiwe yaba yigiriye ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu muri M23 aremeza yuko General Makenga ari we uyoboye ibi bitero byo gufata igisagara cya Uvira. Ngo hashize iminsi General Makenga ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande biravugwa yuko General Pacifique Masunzu nawe ngo yagiye ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba rero ngo urunguru ari urugamba rukomeye rugiye guhanganisha bano ba General Pacifique Masunzu ndetse na General Makenga ngo bagiye kurwana urugamba rukomeye mu gace ka Uvira, ndetse abenegihugu bobo baravuga yuko bagiye kureba imbwa n'umugabo bakareba umujenerali uza kwegukana intsinzi muri kariya gace. Iyi mirwano ibaye mu gace ka Uvira ije ikurikirana nuko abasirikare b'u Burundi bari bamaze kwiyongera cyane muri kariya gace. Ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abandi basirikare muri Uvira ngo bajye gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi bari barimo gucungera umutekano muri Uvira. Hari amakuru yemeza ko abasirikare barenga 200,000 b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Aba bose rero bafite gahunda yo kurwanya M23 ndetse no kuyibuza kwigarurira igisagara cya Uvira. Amakuru yizewe akavuga yuko General Neva yategetse yuko ibitwaro byose by'igisirikare cy'u Burundi babyerekeza muri kariya gace ndetse bagahangana mu buryo bukomeye na zino nyeshyamba za M23. Mu yandi makuru akomeye nuko abazalendo na FARDC barimo kwigamba yuko barimo kwigarurira umujyi wa Bukavu. Kuva ku munsi w'ejo abazalendo na FARDC baravuga yuko barimo kwigarurira ibice byinshi mu mujyi wa Bukavu. Biravugwa yuko komine Bagira abazalendo bamaze kuyigarurira ndetse na komine Kadutu abazalendo bamaze kuyinjiramo. Muri kano gatondo urwamo rw'amabombe rwumvikanye muri Bukavu, ndetse abazalendo benshi kandi bafite inkoho bakomeje kwinjira muri Bukavu. Amasoko yacu aravuga yuko M23 irimo kugenda iva muri uyu mujyi ndetse ngo ikaba irimo kugaragaza imbaraga nkeya cyane mu gucungera umujyi wa Bukavu.
Abazalendo na FARDC batangiye kwigamba intsinzi ndetse baravuga yuko barimo kwirukana M23 muri Bukavu. Justin Bitakwira, umudepite ahagarariye agace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, nawe yatangaje ko abazalendo na FARDC bafashe Bukavu. Justin Bitakwira ndetse na Julien Paruku bongeye kuvuga yuko ingufu z'abazalendo zirimo kwirukana M23 muri Bukavu. Amasoko yacu aravuga ko muri kano gatondo urwamo rw'imbunda rurimo kumvikana ndetse abazalendo bo baravuga yuko barimo kwirukankana M23. Ikigaragara nuko M23 ifite abasirikare bake mu mujyi wa Bukavu, bikaba birimo gutanga icyuho ku bazalendo na FARDC. Mu yandi makuru mpuzamahanga akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo nuko ibintu byongeye kudogera mu ntambara ya Isirayeli na Irani. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze kwemeza ko Amerika yagabye ibitero bikomeye cyane ku bigo bitatu bavuga ko bikora ibisasu bya kirimbuzi muri Irani. Donald Trump amaze gutangaza ijambo rikomeye cyane ryemeza yuko Amerika yagabye ibitero muri Irani. Donald Trump muri iri jambo ryiwe yavuze yuko Irani yagiye yica abanyamerika ndetse n'inshuti za Amerika. Donald Trump yavuze ko imyaka 40 ishize Irani irimo gukora ibikorwa bitemewe ndetse ishaka gukora ibisasu bya kirimbuzi. Donald Trump yavuze yuko Amerika itazemerera Irani gukora ibi bikorwa. Donald Trump yavuze ko Irani yagiye yifuriza urupfu Amerika ndetse Irani ikaba yarakoze ibikorwa byerekana ko irimo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iri jambo gashoza ntambara rya Perezida Donald Trump yashimiye cyane Bwana Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Isirayeli, ndetse Donald Trump yavuze yuko ashimira abasirikare ba Amerika bagabye igitero gikomeye cyane muri Irani. Donald Trump yahayagije cyane abasirikare ba Amerika ndetse avuga yuko igitero bagabye muri Irani ari igitero karundura kandi cyageze ku ntego zacyo. Avuga yuko bahamije intego zabo bakabomora ibigo byakoraga ibisasu kirimbuzi muri Irani. Yavuze yuko igisirikare cya Amerika ari igisirikare cya mbere ku isi ndetse ko igitero bagabye nta kindi gisirikare ku isi cyashoboraga kukigaba. Donald Trump yavuze yuko Amerika izakomeza gufasha Isirayeli muri uru rugamba barimo kurwanamo na Irani.